jewe nabo twagendanye turabibutsa abantu benshi banyuruzwa bikarangira baburiwe irengero. Ivyo vyose bikaba bikorwa n'imigwi igwana y'abatavuga rumwe na leta. Abantu bakora muri leta canke baserukira leta mu bindi bihugu canke bakayiserukira mu mashirahamwe mpuzamakungu, nibaza yuko hari ivyo bavuga kugira ngo bace amanota kubabarungitse. Ubu butumwa rero muriko mwumva buriko butangwa na ambasaderi Zefirino Maniratanga, aserukira Uburundi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo ariko aravuga urumva nyene ko ari ibintu bitandukanye n'ukuri. Ati imigwi igwana y'abanyapolitike batavuga rumwe na leta niyo inyuruza abantu igaca ivyegeka kuri leta. Hari ibintu ushobora kuvuga abantu bagasha bagira bati urimwo kasorobo kabisa. Abategetsi barahimba amahera bakaruha bagatamba ku mivyimba imiryango iba yarabuze ababo kubera banyurujwe mbere bakicwa. Eka ambasaderi Zefirino ndamwumvishe akarorero kamwe gusa, kumbure asigurire abarundi abantu boba baranyuruje Focus, avuge ko ari abarede tabara canke aba FNL bo kwa Aroyize Nzabampema. Hey y'all, come look at this. Umuntu mubona ashajije ninde? Uyitwa Niyubuntu Focus. Yavukiye mu ntara ya Bururi, komine Bururi, zone munini, umutumba ni Buhinga. Akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992. Arubatse akaba ari n'umupapa w'abana babiri. Muti none yahora akora ikiga wampaye inka. Focus yakora umwuga ukumwa abantu. Uwo mwuga ngo niwo wari umutunze, akaba yahora gukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Kino gihe rero umuryango wa Focus uratabaza uvuga yuko wabo ku munsi wa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu yanyurujwe. Ngo kuva kuri uwo munsi wa kabiri gushika kuri no munsi ndiko ndavugira ko Focus ntaragaruka. Muti none kugira ngo anyuruzwe byo bavyagenze gute? Ngo nkuko yahora akora akazi ka misi yose, ngo yariko aragakora, ngo yumva akanyota, ngo niko guca asimbira mu kabare kuwitwa Ruhene kugira ngo yizimye akanyota. Ngo hanyuma kuri saro yiwe haca haza abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe, ngo bavuga bati wa mutipe amwa neza ari hehe akatumwa. Ngo niko guca rero bahamagara Focus kugira ngo aze akora akazi. Focus utanka waca arakora akazi kiwe, arabatunganiriza nkuko babimusavye. Ahejeje baramuriha baragenda, nawe ngo aca yisubirira aho yariko arivunira akanyota. Erega wampaye inka ngo nta mwanya wahaciye. Ngo yagiye azabona abagabo bagarutse, mu yandi majambo bari bagiye batagiye. Ngo baramuhamagaye, Focus nawe arasohoka azi yuko yitavye abakiriya biwe. Ngo niko kuzabona imodokari Toyota Hilux double cabine ifise ibiyo bitabona ishitse. Wiya double cabine yarimwe abantu bambaye impuzu zisa n'iz'abapolisi bagwanya imigumuko. Focus baca bamwuriza ya modokari baramutwara. Aho rero ngo hari nk'igihe c'isaha 11 z'umugoroba. Gushika nino saha nta numwe yoba ari inkuru ya Focus. Ariko rero bivugwa ko mu vya politike Focus yoba yari icegera ca mbere c'umukuru mugambwe SNL muri zone munini. Gushika ino saha rero turiko turavuga, mu muryango wa Focus hari uruhagarara rukomeye, kuko kino gihe batazi uwabo iyari. Mu Burundi murazi yuko iyo bigenze nkuko amakenga atobura. Bariyumvira bati mbega uwacu yoba kiriho, nimba ariho arihe, nimba ariho aho niyo bariko aragirirwa nabi. Abenshi murazi yuko bama bagirirwa nabi mu gihe batwawe muri mwe n'ubu buryo. Ubu rero ngo barabajije hose barahebura. Baratabaza rero basaba yuko uwabo atogirirwa nabi. Bati mu gihe yoba yagira icaha
yoshigwa imbere y'ubutungane akagihanirwa. Bati ari ugufungwa agapfungwa mugabo agapfungirwa ahantu hazwi n'amategeko. Bati umuryango ukabuzi ahari. Nanje reka mvuge nti Imana itabaranye imuzigamira ubuzima ntibamugirire nabi. Nimba hari ibintu vyoba bicafuje isura y'u Burundi, nimba hari ibintu vyoba bitumye igihugu c'u Burundi kivugwa nabi, ibi bintu vyo kunyuruza abantu biracafuje cane igihugu c'u Burundi. Twokwibaza duti none ubu buhimbiri bwaturutse hehe? Mwoba mutahura ko ibi ari bimwe mu biriko biranyaga umunezero w'abarundi? Nimubona ko ibintu bitera uruhagarara mu miryango mu gihugu? Ibi bintu vyo kunyuruza abantu si vyiza na gatoya. Abantu bakagenda imitima iri mu mutwe, ntihagire uwushikiriza iciyumviro ciwe kubera gutinya gusa. Abarundi n'ukuri dusenga Imana kugira ngo idukize ibi bintu. Imbere yuko tugirira nabi abandi, turakwiye kubanza kwishira mu kibanza cabo. Nimwishire mu kibanza c'umuryango wa Fokasi ingene wowe umerewe kino gihe. Mwishire mu kibanza c'umugore wiwe ingene yoba amerewe kino gihe. Reka ngaruke ku batware. Abatware ni nk'abungere b'ubusho. Umuntu umwe ni nk'intama imwe mu busho baragiye. Iyo uwo muntu agize ikibazo canke akazimira, abatware baramubazwa. Nyumba 10 abantu atwara baba bazwi. Hagize umuntu abura ku mutumba, umukuru w'umutumba arabibazwa. Muri zone nuko nyene, muri komine nuko nyene, mu ntara no ku rwego rw'igihugu. Umukuru w'igihugu ajejwe abarundi bose. Hagize numwe avamwo rero uwabamujeje aramubaza ati okay, uyu yagiye he? Wamutumye hehe? Nukuvuga ngo mu gihe umuntu abuze muri ubu buryo, abatware bategerezwa kubisigura. Abatware bajejwe gukingira ubusho bajejwe. Turasavye rero abatware b'ibururi haba ku rwego rwa komine, ku rwego rw'intara, kugira ngo bafashe kurondera Fokasi. Reka ngarukirize ngaha, nizere ko Fokasi azoboneka mu muryango bagasubira kugira umunezero bamubonye. Iyi nkuru tuzobandanya tuyibatohoreza. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananirize urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Aha rero umuntu yobaza ikibazo ambasaderi ati none kuvuga yuko ari imigwi igwana inyuruza abarundi igaca ivyegeka kuri leta, ubu Fokasi nawe yoba yanyurujwe n'iyo migwi igwana? Iyo migwi igwana yoba yarondeye kamyonete nziza ifise ibiyo bitabona, irimwo abapolisi bambaye nk'uko vyavuzwe? Iyo modokari iranyengetera irashika ibururi. Ubu rero twava tuvuga yuko abo mu migwi igwana basigaye bakoresha amamodokari meza bakinjira mu gihugu hagati. Ugerageje kumviriza ivyo yariko aravuga, yariko agomba gushimisha bamutumye gusa. Yandi majambo yariko yicira amahera gusa, atitaye ku buzima bw'abanyagihugu bariko baramererwa nabi, atitaye ku kabonge kari mu miryango y'abariko barabura ababo, atitaye ku ntuntu n'agahinda iyo miryango y'ababuza ababo ifise. Nta kintu kibabaza nko kubura wawe ntumushireko akavu. Ubonye aserutse wese uguma wiyumvira uti yo kumbure urya ni wa muhungu wanje. Ambasaderi Zefirino, kugira ngo ubitahure neza ivyo mvuze, ni wishire mu kibanza c'abavyeyi ba Fokasi kino gihe. Niwe ashobora kubikora, uza guca utahura yuko ivyo ariko uravuga yari amahopa. Abo babikora rero bagaca bagomba kuvyegeka kuri leta. Ndibuka Monsieur Perezida, umunyapolitike w'umugenzi atavuga rumwe na leta, yarambwije ukuri ko yari kuri liste y'abantu bategerezwa kwicwa n'abatavuga rumwe na leta, bagaca bavyegeka kuri leta. Ubwo bwoba bwaciye butuma ahunga. Ngaha umukuru w'igihugu wenyene arivugira yuko mu banyuruza abantu harimwo n'inzego z'umutekano. Abama bavuzwe kenshi n'abakozi b'iperereza,
nibo bagendera muri za modokari zifise ibiyo bitabona. Barabuze ingene boguma ngira ngo batuntuza abarundi. Ako kagwi tusanga tukaza tubona dutoye umuntu bamwishe. Tukarondera mugaraganda babwire uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hariho amaze gufatwa muri wo, hariho amaze gufatwa. Hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo ko hariho nk'abantu bajya banyuruza umuntu hajya mu Kigobe igihe kimwe aravyumvise. Hanyuma tugira Imana abajeje umutekano baja gutabara birutse bace basanga harimo umupolisi muri izo nkozi z'iki. Mu minsi yeze kugira dutore akagwi kakidinapa abantu barazigire byaturuhije. Hari hakagwi kariko karicara kandi abantu ukabona banezerewe bari areza aho twace tuvaze ko dutegereza guhika ku kagwi ushika tugafasha. Nagiye kwemera neza nsanze ako kagwi gakoresha n'abajeje umutekano. Hey y'all, come look at this. Boniko kuzabona imodokari Toyota Hilux double cabine ifise ibiyo bitabona ishitse. Wiya double cabine yarimwe abantu bambaye impuzu zisa n'iz'abapolisi bagwanya imigumuko. Focus baca bamwuriza ya modokari baramutwara. Ma délégation tient à rappeler les nombreux cas d'enlèvement suivis de disparition savamment organisés par l'opposition politique armée que cette dernière a toujours cherché à coller au dos du gouvernement. Kwa muganga barebe kugifite ubwonko mu. Abategetsi nibicira amahera gusa ariko bareke kuza baratamba ku mivyimba imiryango yimererewe nabi kubera ukubura ababo. Tuvyi abapfakazi babaye benshi. Iyumvire nk'ukuntu biyumva bumva uyu muntu ariko aravuga amajambo nkaye. Twikebuke mu mvugo dukoresha ntiduhave dusanga turiko turasogota imbugita mu mitima y'abarundi bimererewe nabi. Amajambo nayo asogota gusumvya inkota. Reka rero tubandanye twihanganisha umuryango wa Focus n'abarundi muri rusangi babuza babo muri ubu buryo. Tubabwira duti ivyababaye ko ni mu birekera Imana nizi gikwiye abakoze iryo shano canke babandanya barikora. Narababwiye nti ibi bintu ntaho bitandukaniye n'ivyakozwe 72 vyahinduye isura gusa. 72 niho basehura abantu babatwara ntibazogaruke imiryango igatuntura kubera idashoboye gushira akavu kubabo. Zeferino wari ukwiye kuvugira iyi miryango hakwicokora. Baca umugani ngo ukiziseme yibagira icamwirukana. Ndasavye ko ambasaderi Zeferino yo kwiyumvira kuri uyu mugani. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.